Bakunzi bene data murahawe ikaze muri kino kiganiro ciza cyane gica ku Ubuzima.com nkuko mama mudukurikirana murabizi ni kiganiro twahisemo kwita tuganire twigishanya imvorero nyamukuru yacu ngaha ni kugira gute ni kuza twigishanya twaganira hari ibintu byinshi bikwiye yuko tugira gute tuza turaganiraho hari ibintu byinshi binyegejwe ibintu byinshi byihishwe ibintu byinshi by'amabanga mugabo ari byiza yuko tugira gute tuza turabiganiraho niyo mvorero ya kino kiganiro nkuko mubibona ngaha ndije nyene muri studio turuza kugira ikiganiro gitandukanye gatoyi cyo gusigura ni kubera iki Ubuzima.com abantu benshi bagiye banyandikira bakavuga ni Ubuzima.com dusigurire ni kubera iki bishatse kuvuga iki ni kubera iki washize iyo website ni kubera iki wageze gute washizeho ico kiganiro Ubuzima.com rero ni kiganiro twashizeho kugira ngo tubashe kugira gute kumenya identite yabo turibo urashobora kuvuga ni gute kenshi na kenshi umuntu akubaje ni urumuki urashobora kuvuga ni either ndi umuntu canke ndi umututsi canke ndi umuhutu umutwa niko tubimenyereye mu karere duturukamo canke urashobora no kugenda ukavuga ni jewe ndi umukristo ndi umupentekoste ndi umukatolika n'ibindi muri ubwo buryo bitandukanye hari n'abavuga ntije nkanga muri Amerika urashobora kuvuga ni umuntu akwaje nti urumuki urinde urashobora kuvuga ni ndumwirabure ubundi nti Spanish canke ndumuzungu ndikanaka muri ubwo buryo mugabo byukuri twebwe nk'ababantu turi bantuki urabona wewe uri kurankurikirana uri muntu ki umuntu akubajije nti urinde uri muntu ki ibintu byo kuvuga ngo umuhutu canke umututsi byo turazi yuko byaturutse mu kinjana ca 18 na 19 ibyo bintu byagize gute byazanywe n'abantu b'ababirigi ababerije nibo babituzaniye muri bijye bihugu byacu ni kuvuga rero ko umuntu kenshi na kenshi yo twisunga ngo ukagenda umuvuga ngo je ndi umuhutu canke ngo je ndi umututsi canke ndi umutwa canke muri ubwo buryo iyo siyo identite yawe byukuri ntago ari yo identite yawe nico gituma ngomba ko muri kino kiganiro tuganire twigishanya cuno munsi tuza kurabira hamwe identite yacu y'ukuri iyo ariyo turi bande urinde wewe urabona ni naco kintu tuzoguma twisungaho ku Ubuzima.com kugira ngo twigishanye dushire hamwe ubumenyi dutororokanye ubumenyi kubera ejo ubwe wanje ntabyo nshobora kumenya byose mugabo tubashije kugira gute gufata ubumenyi buva hirya no hino kuri bamwebwe n'abandi mu dusumbye ibintu hirya no hino tuzobasha kugira gute kumenya abo turibo hari ikindiro kinjohera cyane gose kandi dusanzwe tumenyereye ubundi iyo turondera identity yacu abo turibo hari kintu bita Bibiliya murayizi utabazi Bibiliya ariko aranyumviriza sinzi waba wemera ibintu by'Imana cyangwa utabyemera ndizera neza kugira gute ko umenya Bibiliya iki icarico iyo mvuze kubijanye na Bibiliya umuntu arashobora kuvuga nti bana Bibiliya zazonywe n'abazungu ibyo bintu kugira tumenye identite yacu gute tuyimenya gute kandi iyo Bibiliya yaje ngahizanywe n'abazungu nibyo vraiment Bibiliya iki gitabo cyo ubwaco cazanywe n'abazungu aho nta kubesha kuri mo vraiment uwo kubwira ngo igitabo cyaturutse kuri basokuru bacu yabakubesha igitabo cyaturutse ku bazungu mugabe ibintu byanditswemo indani aho rero niho umuntu ategereza kuraba neza kuba maso ibintu byanditswemo indani ni kuvuga bifitanye isano nini cyane gose nibyo basogokuruza bacu bemera bizera kandi bakora ikintu cy'umuntu akwiye kwitaho niko basokuruza bacu ibyo bizera ibyo bemeraga mbere yuko nizi Bibiliya ziza muri bijya bihugu by'iwacu bifitanye isano nini cyane gose n'ibyanditswe hehe n'ibyanditswe muri igitabo ca Bibiliya urabona so rero nubwo abazungu baba baraje batuzana ibi bitabo bya Bibiliya nta kibi kirimo ahubwo ikibi bakoze niko baduhumishije amaso bakoresheje doctrine zabo urabona hariho nibyo bazanye Bibiliya mugabo hariho doctrine zaje zikurikiye zizananye n'izo Bibiliya zica zituma
amaso yacu ahuma arugagwa noneho ya mico na ya kama kwa kwizera kwa basokuruza kwacu kugira gute kuratakara. Urabona biranaduhumisha no kubona bijya tukabona igitabo gusa cyo hanze na histoire bakatubwira ngo ni histoire irimo mugabo ibyanditswemo by'ukuri byo muri Bibiliya bingira kamaro ntitubashe kugira gute ntitubashe kubitahura. Doctrine rero nayo urashobora kuvuga ni doctrine ni giki? Doctrine ni ijambo ry'igifaransa canke n'icongereza mugabo urondeye definition y'icongereza doctrine ivuga ngo it's a belief or a set of belief held and taught by the church or political party or any other group. Aho ni mu rurimi rw'icongereza na ubishize mu Kirundi naho bishaka kuvuga ngo ni ukwemera canke uburyo bwo kwemera ikintu gushinzwe canke kwigishijwe n'ishengero canke amashengero canke umugwi wa politike canke indi groupe iyare yose bashaka kugira gute bashaka kuronka inyugu zabo. Nico doctrine rero nico doctrine isigura umuntu agerageje kuyisigura mu majambo y'Ikirundi. Rero iyo ufashe Bibiliya ukayifatana na doctrine usanga ugira gute usanga umuntu agira gute atakara. Kwera Bibiliya ni igitabo nibyo mugabe y'abazungu batuzaniye ntago batuzaniye biri muri iki gitabo ahubwo batuzaniye doctrine zabo. Niho rero dukwiye kugira gute no dukwiye kuba maso tugakanguka tukabona ibintu mu bundi buryo butandukanye cyane gose. Ni gute naje gutandukana n'ibintu bya doctrine urashobora kubaza nari nkiri muto actually nari mfite imyaka ishika 14 aho twari mu nkambi yo muri Tanzania. Nibwo naje kubaza bamwe ubundi nakuriye mu ikanisa rya Anglican rero mu Anglican barigisha cyane gose barigisha ibintu bya Bibiliya kuva ku rukaratasi rwa mbere gushika ku rukaratasi rwa nyuma. Mugabo ubwo nagendanaga n'abandi bantu bandi basenga mu yandi makanisa atandukanye nibwo nabazaga ni kubera iki twemera ibintu bitandukanye kandi dukoresha igitabo kimwe. Maybe nawe uramaze kwibaza ico kibazo mugabo ukaba warabuze inyishu. Ni kubera iki hariho aba Jehova, hariho aba Adventiste, hariho aba Katolika, hariho aba Poroti canke aba Protestant. Twiga ibintu bitandukanye mugabo dukoresha igitabo kimwe. Ni kubera iki? Harabana niho ucuronka ya nyishu yuko igitabo nyene dukoresha nk'igitabo mugabo ibyanditswe indani na himwe tutahuramo na gatoya. Harimo amabanga menshi indani muri kijya gitabo ntidutahura ibyo twiga hari mu makanisa yacu na madoctrine gusa adufunga mu maso akatuzibira n'amatwi yo kumenya ukuri yo kumenya identite yacu y'ukuri. Ariko ubona nizi ngorane zose zigira gute zamazituruka kubera ntitumenya neza ico turico. Maze rero kuhebana n'ibintu bya doctrine nkavuga ni yes nibyo ndabananye ngende kwikanisa ngende kwifatanya n'abandi mugabo inyigisho za doctrine ntegezogira gute guhebana nazo maze kumenya ubwo bwenge nibonage kwiga Bibiliya noneho rero ndahanagura ibyo byose doctrine yanyigishije nza gusoma menye ibyanditswe muri kino gitabo ciki ca Bibiliya. Hariho ntago nza kuhasoma neza mugabo ugiye nko muri Yohana 14 ndibaza ku murongo wa 26 harakwereka yuko dufite umwarimu hariho umwarimu dufite. Urabona uyu mwarimu rero akuri nko muri wewe no muco uri muri wewe ukwigisha apana pasiteri wawe apana padiri wawe apana narijya shengero ugenda gusengamo Bibiliya ubigenderamo cyane nta nakimwe umenya ukwigisha ari muri wewe indani. Urabona turabisanga no muri Matayo 23 ama Matayo 23 urashobora guhera ku murongo wa mbere mugabo nasimbye guhera ku murongo wa 6 okay na wa 12 urabona neza ko twese turabantu twese inyigisho za Yesu uwo bita Yeshua mu rurimi rw'Ikiyahudi arigisha akavuga yuko twese turi cyo kimwe nta muntu agusumba tegezo kukwigisha ngo ni mwarimu wawe ngo ni kanaka. Mwarimu wacu aturimo twese indani. Naje ubwo ndiko ndakubwiraga ibingibi ubwo ndiko ndakubwira ibi ntago shaka ko unyumviriza ngo wumve Ernest yavuze ibi nibi ntegeza ku no ari ijambo ry'Imana. Bibiliya kenshi bavuga ngo ni ijambo ry'Imana nibyo koko kandi ni ijambo ry'Imana. Ni kweri ki wumvira ijambo ry'iwanje kugira ngo
noneho ubwo hanagure ibyuzi byose ugurira igitabo ubashe kumenya ibirimo uvugane n'aya mana yawe noneho ujyo mwarimu akurimo umuco indane muri wewe abari wagira gutse abari we akwigishiriza wenyine ubwiwe utarinze kwiga ibyavuye kuri kanaka sindi kuri kanaka bakaza bituzaniye baje kudufunga amaso. Iyo isomye Bibiliya uratahura iyi Bibiliya iyo isomye neza usanga harimo amabanga menshi cyane. Nkaza noneho kwitegereza n'abantu bayobora isi. Abantu bayobora isi keshi na keshi niba tuyobora kubera badusumbye amashuri uzubirabe nago batuyobora kubera badusumbye amashuri ahubwo batuyobora kubera badusumbye ibanga. Hari ibanga bo bamenya twebwe tutamenya abayobogwa barucakara bo ngaha hasi. Uzurabe nk'abantu bo hejuru usanga n'ama PhD bafite na master degree bafite urabona baraciye mu ishuri bara dropping out muri college urabona mugabo niba batuyobora niyo batuzanira ibintu byose dukoresha mugabo ugasanga dukura tumva ngo utegerezwa kugenda ku ishuri utegerezwa kwiga ko yarangiza kugira ngo umutegetsi kugira ngo bekanaka abategetsi barangije amashuri nibanga huzi aba bantu bose bona bari hejuru barangije amashuri ni kubera iki nibiki badusumbya hari hibanga badusumbya kandi ribanga riri hehe riri muri igitabo nyene cya Bibiliya. Biratangaje gose Bibiliya naga ari igitabo cikanisa ntibaza bakubeshe naga ari igitabo ni Bibiliya ni igitabo cyuzuye amabanga akomeye cyane. Amabanga uyamenye uba uhinduka undi muntu wundi kubera uba wimenye umaze kuronka identity yiwawe urabona iyo udafite identity buri kintu nyene cyo ngaho kira muntu wese ayobora ntushobora kwihagararaho ntushobora kuyobora n'abantu ntushobora no gutegeka n'abantu utamenya identity utamenya icuri cyo kandi ubwoko bwacu nico kintu niyo defo yahabaye yuko tutamenya abo turibo ni kujya gusa tukaryoherwa tukajyama tukubaka amazu meza tukagira ibiki nta bindi buri munsi tukabyuka tukongera dukora ibyo ngibyo nago tumenya abo turibo urabona mugabo Ubuzima.com tuzokoresha kino gitabo nyene cya Bibiliya dukoreshe n'imico y'abasogokuruza bacu kugira ngo tumenye abo turibo. Mvuze ngo imico y'abasogokuruza bacu abantu benshi bacavuga ngo bakoresha ibintu by'uburozi bakoresha ibintu by'ubupfumu basenga za kiranga basenga n'ibindi ibyo byose n'abazungu babitubwiye batubeshe none baje batubwira ngo tuze turasenga Abrahamu ngo ni sokuru wacu none Abrahamu ni sokuru wawe verema tutabeshanye by'ukuri banza umbwire gatoya Abrahamu ni sokuru wawe ubura kwitaho kumenya sokuru wawe papa wawe se amubyara se na se abyara umenya kwitaho kumenya bariya kugira none uze kwimenya uriwe ugasanga tuko turasoma Bibiliya nk'igitabo cya histoire ngo se wa ngo Abrahamu se wa nabandi nkuko babana no dutegerezwa kuza tukiga mbe basokuru bacu bagira gute bizera ibiki koze ibyo bizera nibyo nyene biri muri iki gitabo ni mu bananya mudikurikirana ngaho ku Ubuzima.com nizo nyigisho tuzagira gute tuzabananya twiga kugira ngo tumenye abo tugize gute tumenye abo turimo mu bantu bayobora isi benshi ubarabye kenshi na kenshi babita na Freemason. Iryo jambo umaze kuryumva na Freemason niko babita. Hariho abashaka kubitiranya n'aba Illuminati mugabo Illuminati ni indi level yindi iyo bikorana cyangwa idakorana n'aba Freemason mugabo aba Freemason nibo kenshi bagize gute nibo bakora ibintu hirya no hino nibo bayobora isi iyo tubayeho abo nabo bamwe ari nko benshi bazi ku izina rya George Washington yari umuperezida wa mbere wo muri Amerika. Hariho bita Joseph Smith uyu nawe n'umuntu washinze ishengero rikomeye cyane gose nga muri Amerika cyane no ku isi yose ishengero bita ishengero ry'aba Mormon
hariho umugabo n'abiraburega bakera cyane gose, umugabo umwe bita Frederick Patterson niwe muntu wa mbere yatangiye gukora imodoka actually, iyo ari umwirabure nawe nyene yari mu Freemason. Hariho bita Henry Ford nawe nyene ni umuzungu abadriving amamodoka y'ama Ford baramumenya cyane. Hariho bita Jesse Jackson ni uyu mutipe mukunda kubona ari muri ibintu bya Black Lives Matter n'ibiki byose, n'umupasiteri nawe nga muri America akomeye, aho bose n'aba Freemason. Martin Luther King, Sewuja Martin Luther King, abo ngabo muri Afrika urabonamwo Nelson Mandela. Nelson Mandela burya nawe yari mu Freemason imwe wakabutinde wakabuhariwe, n'abandi benshi abandi mukunda kubona mu nkino z'inkinongo za Barcelona na za Chelsea n'izindi byose. Aba bantu bo muri politike, abategetsi bakuru bose, aba bayobozi bose tubona n'aba Freemason gusa, urabona. None kandi nta n'amashuri bize buriya mugabo hari ibanga bafite. Iri banga niryo natwe twabuze kugira ngo tuve muri iyi level turimo yo hasi natwe tuduge tumere nk'abandi, urabona. Mugabo ibintu biriko birahinduka, ibintu biriko birahinduka. Urashobora kuba ufite ubwoba ukavuga ni none uyu mutipe agomba tungiza mu bintu by'ama Freemason, agomba bana. Hariho iyo udatsahura ikintu, iyo menya ko ibintu byonyine umenya, ni kuvuga uri nko muri no muzingi ukanga kumenya ibiri hanze y'umuzingi, sinzi hano uzoshika, sinzi hano uzotera imbere, sinzi uburyo uzotera imbere. Utegeza kumenya yuko ibyo uzi biri muri no muzingi, noneho inyuma y'umuzingi arimo n'ibindi. Rero kuvuga ngo aba Freemason ngo nabantu aba canke bariya utaranamenya vraiment aba Freemason n'abantu baki. Reka gusa gato turabire hamwe aba Freemason ni bantu n'abantu nyabaki. Ubundi Masonry bivuye mu bintu by'ubwubatsi. Aba Freemason biyita abubatsi badafite imipaka, nabubatsi badafite umupaka. Umuntu yabagereranya cyane gose n'abari abubatsi bajya dusoma muri Bibiliya nyene, abajya bubatsi umunara wo muri Babeli. None aba batipe bizera iki? Ikintu bizera, ikintu cyambere bizera, icambere bizera Imana imwe rudene. None kandi natwe nibyo twizera, sibyo? Kenshi na kenshi tuhafata yivuza aba Freemason numva yuko ari abantu baba Illuminati, abantu yaniba bakoresha satani n'ibiki. Ikintu cyambere bizera ni Imana imwe rudende, Imana yaremye ibintu byose, urabona. Nibyo bagira gutse, nibyo bizera. Noneho bakizera ukwemera kwabo kose kugashingira ku mutipe umwe bita Solomon wo muri Bible, uyu muhungu wa Daudi, urabona. Kandi bakavuga yuko Solomon tusoma nyene no mu gitabo cyo muri Bibiliya niwe yari mu Freemason wa mbere, ni kuvuga niwe yari umwubatsi wa mbere. Murazi yuko Solomon amenyekana uburyo yubatse ingoro ya mbere canke inzu y'Imana, n'ingoro n'inzu inzu ya mbere y'Imana n'uburyo yayubatse. Rero uyu mutipe bwari uburyo bugoye cyane gose. Kesha na keshi nkiyongeye ku kanisa uzusanga pastor ari karasoma hariya ukumva urashitutse ukavuga ntese ibintu nibiki. Solomon ni umuntu yarazi ubwenge, yarafite ubumenyi, yarazimenya n'ubwenge burenze cyane gose. Kandi ubu bwenge yaramenya, mwibuke yuko yabuhawe n'Imana. Mana kandi nako dusenga niyo yamuhaye ubwenge. Mugabo yuri kurasoma mu buryo Solomon yubakaga inzu, ubona ngo inzu yayubaka mu ijoro, abantu bari ku ruhande bakumva ibintu biko birubakwa, mugabo ntibabona abantu bari ko barayubaka, bakumva abantu bari ko baramuvinga ibintu bibombarikana hirya no hino, mugabo barondera abantu bari ko barabikora ntibababone. Benshi bakunda gufata uyu Salomo nyene tubona ko yari nk'umumaji, yakora ibintu byinshi by'ubumaji. Ibitabo byinshi bivuga yuko Salomo yavugana n'ibikoko, yarabasha yari afite capability izo kuvugana n'ibikoko. Salomo yagira ku gataro. Salomo yari afite abagore benshi. Ari ibintu byinshi byo kuri uyu mutipe Solomon wo muri Bibiliya
nko mu ikanisa n'izi doctrine zacu uburyo bashaka ko tumenya ibintu badashobora gira gute badashobora kwigisha mu ikanisa. Mugabo Solomon ni n'umuntu aba Freemason bagira gute bashira imbere koza yarafite yari umwubatsi yari n'umuntu afite ubwenge ubumenyi n'ubwenge cyane gose kandi byose yagize gute yabihawe niki yari yabihawe n'Imana. No urashobora gucaza naho akavuga nti none abatipe none iyo Salomo basoma bamusoma muri Bibiliya yabo canke bayisoma muri no aba Freemason bakoresha Bibiliya nyene nk'iyi dukoresha n'igitabo kimwe. Actually yabitandukanye gatoyi kubera Bibiliya dukoresha cyane cyane nko mu rurimi rw'ikirundi gutahura neza ukuri kurimo biragoye kubera uburyo bagiye bayitranslate. Nico gituma kenshi na kenshi nkunda abisilamu gake kubera nta mwisilamu aza gusigurira ikorowani mu kirundi. Umwisilamu aje gusigurira ikorowani ayigusomera muki ayigusomera mu rurimi mu gikorowani nyene cabo canke mu Cyarabu sinzuganditse muki mw'abantu mwe nabyo nzi biyo mfite nganditse mu Cyongereza mugabo kugira umuntu agusigurira mu rurimi rwa original. Rero kenshi na kenshi tunasoma n'izi Bibiliya zacu ziba zaranditswe bakazitranslatinga zikaza kuba no tukasanga mu kirundi hari amajambo nk'amwe usanga bitiza ahantu bakitiza hariya bakitiza hano ugacu usanga rero bwa bumenyi na amabanga arimo kugira umuntu atahura akoresheje ururimi rw'ikirundi biranagoye cyane gose. Rero aba Freemason ngarutsaho narindi bakoresha nyene Bibiliya ya original niko nayita King James version KJV. Yes, n'urutabo runini cyane gose gwakera ijya Bibiliya yakera niyo bakoresha. Rero bakoresha iki bakoresha ijya Bibiliya. Rero mu kuyisoma rero sasa bobo babasha kugira gute gutahuramo amabanga yanyegejwe cyane gose ajya amabanga yanditswe muri Bibiliya mu bintu by'imigani ibintu bidatahurika twebwe tutabasha kumenya bo rero baca babisigukirwa. Ni gute mu Kirundi no mu Kinyarwanda ngira niko byabimeze ariho imvugo bakunda kuvuga ngo vuga mu Kirundi muramaze kubyumva ku buryo umuntu ashobora nko kuvuga akantu ntatumbereze kuri ibyo yashatse kuvuga mugabo bajya babwiye bakamenya nk'abana bato batazi ibyo bari karavuga ntibatahura ibyo bari karagira gute kuvuga. Kenshi na kenshi ngo ni imvugo y'igifasoni y'urupfasoni imvugo inyegeje kenshi na kenshi nko kuvuga nk'ibintu by'ibishegu sometimes birakenewe mugabo hari ahantu utashobora kubivugira agacaza rero bagaca barima basokuru bacu bari bafite ubwenge cyane gose bagaca barima izindi ndimi zindi zo kushobora kuvuga ikintu umuntu bibwiye akagitahura utavuze kiriya kintu. Na Bibiliya rero niko yanditse mu bintu by'imigani gusa cyane gose yanditse mu migani Bibiliya ntago yanditswe abantu benshi iyo bari barasoma Bibiliya nkuko naje nayize umva umenga Bibiliya ni ikintu cyabayeho ni history turiko turasoma ni hari abisirayeli bajabutse inyanja ukumva nyene ugacabona mu mutwe ko inyanja yugurutse kabisa wanaraba no kuri map ugacabona nti yari inyanja itukura iri ngaha ugacibona neza aho ngaho ubufasha amajambo kujya nyene ari ntago buratahura insiguro bashatse kuvuga ibiki si byase byo bashatse kuvuga. Bibiliya ntago ari igitabo cya history. Bibiliya ni igitabo cyuzuye imigani kuva kuri Adamu na Eva kuva isikirema kugenda gushika ku byahishuriwe Yohana ni imigani gusa inamba amazina arimo byose byose nta kimwe cyabayeho n'ibintu bisigura bifite imigani bigiye bifite imigani. Mu nyuma naza no gusigurira mu Burundi harimo abantu bitangaje bamaze nabo kiragutse bamaze gushika kuri level yo gutahura ibintu byanditse muri kino gitabo ca Bibiliya. Winjiye neza ugiye kubiraba neza ni uburyo Bibiliya yanditse mu bintu by'imigani ugenda nko muri iki gitabo ca nko muri Zaburi ugiye muri Zaburi ya 78 ku gice ugiye nko gusomera nk'igice ca kabiri ni ca murongo wa kabiri no wa gatatu
so Zaburi 78 kabiri gushika kuri gatatu. Reka ndabiko nabona tuhasomera icyarimwe ntimugire ngo ibindi ko ndababwira ndiko nabyikura mu mutwe, tubisomere hamwe murabe uburyo Bibiliya itanditse atari igitabo cya histoire. No, haravuga ngo ngiye kuvugira mu migani ngo ntangaze amayoberane y'ibihe byahise, ibyo twabwiwe kandi tumenyereye, ibyo badatsa batugejejeho. So sumye mu Kinyarwanda kubera mu Kirundi ntago twirashaka kuri internet neza, so na kopinze mu Bibiliya y'Ikinyarwanda mugabo ni ururimi rumwe turico kimwe anyway. So urabona neza yuko ibintu byinshi bivuga muri Bibiliya ari imigani, nagari story, nagari kuvuga ngo ni story, no, bavuga mu migani. Kwanza unagiye muri iki gitabo c'imigani igice ca mbere ku murongo wa 6 ho harabisigura neza. Mu gitabo c'imigani igice ca mbere ku murongo wa 6 reka turabe haravuga ngo imigani ni kuvuga igamije kungura ubwenge bwo gusobanukirwa. Imigani n'amarenga ni ijambo ry'Ikinyarwanda mugabo n'amarenga nyene ibintu atari byo gutahura uko gusa, ibintu by'ubukorikori cyangwa ibintu by'ubumaji. Ibiganiro by'abanyabuhanga hamwe n'ishoberamahanga zabo. Kiratabiye n'Ikinyarwanda kiragoye mugabo murabibona, musome mu Kirundi murabibona. Rero ngiye muri ya translation ya King James version mu Cyongereza niho bitahurika neza. Acavuga ngo to understand a proverb and interpretation, the words of the wise and the dark sayings. Inabona mise nta neza kwanza inshoberamahanga icarico ni inshoberamahanga mu Cyongereza tubonye ngo ni dark sayings canke imvugo z'umwijima. Murabona rero ibi byinshi biri muri Bibiliya ni imvugo z'umwijima birimo bitahura abantu bakeye. Iyo tubisoma kenshi na kenshi twibwira nico gituma n'abantu bose kwisi yose yuzuye abakristo, sibyo? Abantu bose yuzuye abakristo mugabo intambara, kwicana n'ibiki, bugwanko n'ibiki byose nituzi ibyo dusoma. Kubera ibiri muri iki gitabo ni inyandiko z'umwijima zitahurwa n'abantu bakeya. N'abazitahura bagira gute ari bonyene baba Freemason bagira gute bazigumana bakabigira ibanga ryabo kugira ngo babashe kugira gute babashe gukontrola, babashe kuyobora isi. Ugiye mu gitabo cyose ugahera kuri ya story ya Adam na Eva, bari mu itongo rya Edeni, ukasoma uburyo bahuye n'inzoka bakavugana n'inzoka ikabereza itunda, kamanuka ukagenda kuri Nowa n'umwuzure, uburyo Nowa yatoraguye ibikoko bibiri kwisi yose, no muri Australia no mu Burundi hose agashika atoragura ibikoko bibiri. Kubera hari ibikoko bimwe biri mu Burundi cyangwa mu Rwanda bitari muri Amerika, hari ibikoko biri muri Australia bitari n'ahandi. Mugabo yisoma nka histoire ucubona ngo yatoye ibikoko bibiri hose yicarana nabyo mu bwato, bamarana n'ibyo bikoko minsi 40. Nuko baragaruka nka histoire y'ibisoma nkuko bukabandanya n'Aburahamu. Uyu mutipe Aburahamu afite abagore babiri, umwe w'incoreke akamutera inda akabyara umwana wundi y'ibisoma nkuko umva kari histoire nyene udashizemo ubumenyi ngo ubaze ibi nibiki vraiment ndikunda soma ngaye, ibi nibiki ndiko ndizera, ukabyizera ukumva nyene ko wizeye mugabo ntutahukirwe neza. Ibi byose ni imigani, nta byabayeho ngo kujya tuvuga ngo harabayeho mwezi gisabo, harabaho micombero, harabaho buyoya na kandi nabande bose nk'ibi tuko turaraba bya CVR mu Burundi kirazana uburyo bahutu bishwe mu Burundi ngo harabaho ibi nibi. Bibiliya nagaruko nguko nago ibi dusoma muri Bibiliya ari ibintu byabayeho physically nka kuriya nkuko tuba babitwigishije.
ba Bibiliya ni ibintu by'amabanga, ibintu by'imigani, imvugo nyoberabahanga, shoberabahanga, ndibaza niko twabisomye hariya kare. Mu cyongereza bita ngo ni dark sayings, indimi n'amajambo yanitse mu mwijima udashobora kupfa kutahura icyo ashatse kuvuga muri ubwo buryo. Mugabo barabitwigishije, tubitahura uko nguko, tubyakira uko nguko, turabifata n'ibyo tugiraho tutabanje kubaza Freemasons uyu mutipe yaraganiye, uyu mugore yaraganiye n'inzoka, kumbe abantu kera baraganiraga n'inzoka, ibintu byagenda gutse. Nitubaza ugiye ku history ya Abraham, ucugena nko mu Bagalatiya, mu Bagalati ku gice cya 4 mu kurongo wa 24 na 25, no avuga, reka nshire ngaha dusomera hamwe murabe, nago byo ndiko ndavuga ndiko ndabyikuramo, kandi hariho byinshi tuzogobananya tuganira kugira ngo dufashanye. Haravuga ngo ushaka wosoma kuhera ku murongo wa mbere ufite umwanya, mugabo kubera tuko turakorana twirukanka n'umwanya, reka mpere ku murongo wa 20, actually reka mpere ku murongo wa 22. None ndaza kumanuka, reka nduge mpere ku murongo wa 22. Havuga ngo byanditswe yuko Aburahamu yari afite abahungu babiri, umwe ari uw'inshoreke, undi ari uw'umugeni. Uw'inshoreke ni kuvuga w'umugaragu, yavutse nk'uko iby'umubiri bigenda, naho uw'umugeni yavutse ku bw'isezerano ry'Imana. Niko umanutse kuri 24 agacavuga ngo ibyo birimwo umugani. Ibyo birimo umugani. Na gari story yabayeho, ni umugani bacaga, ni kuvuga byari birimo umugani. No uyu mugani wasigura iki ngaha? Paul arabananya asigura ni kuko abo bagore bameze nk'amasezerano abiri, rimwe ryavuye ku musozi wa Sinayi ribyara ububata, icyo ni Kinyarwanda. Iyo niryo rigereranywa na Hagari, ugacubandanya muri 25 na 26. Icyo shatse kwerekana ngaha niko zijya story zose nayemeje kubabwira ni za Aburahamu na zande zose nta byabayeho physically, ni ibintu by'imigani. Iyo tubisomye rero ucubona ukuntu tugira gute dutahura Bibiliya uburyo butandukanye, twisunze doctrine z'amakanisa tugira gute twakuriyemo. Iyo rero usoma Bibiliya utegeza kuyifata iyo amaze gutahura kameme, iyo amaze gutahura utegeza kuyifata ukayishiraho, ukabona yuko Bibiliya ibyanditsemo byose ari ibintu, ari umuco ukuyobora wewe, ukuguhereza identity yiwawe nabi wanyu n'ibironga ku isi. Bitangaje cyane rwose. Ariho ari abatipe mu Burundi, umutipe nyakubahwa nyakwigendera nkuru nziza, nawe yarashituye cyane rwose nabivuga. Ubwo yatangazaga yuko ari Mose w'u Burundi, murabyibuka, yarahagaze aravuga nti ndi Mose w'u Burundi. Bwo aho yahagararaga avuga nti nisoma ni nkuru nziza nibwira abarundi kunuku. Urabona abantu benshi baramutwenze, bayende basoma Bibiliya kandi baramutwenze, baravuga amajambo menshi cyane rwose. Mugabo amaze gufa ari ibintu byinshi, ari abantu benshi bugurutse baratangura kwibaza, karakirikinze mu mutwe, baratangura kwibaza ni uyu mutipe ga kumbe ntiyari nkuru nziza, umuntu asanzwe yari undi muntu atangaje. Reka rero turabe nkuru nziza virima by'ukuri yari Mose. Urabona kubera bajya bamupingaga, niba abandi bafata Bibiliya nk'igitabo cya histoire, bakumva ko yuko Mose yari wakera, yari umuntu yabaye agakura Abisirayeli muri Egiputa akabatwara, byararangiye tubisoma nka histoire. Kumbe ntago ari kuriya, bijya nta n'ibyabayeho. Urabona, so sanga ubwo nkuru nziza nawe
yaba ari muri abantu batahura meme shoze nk'aba Freemason maybe yaba yari we canke atari we nabuhamya ndabufitiye mugabo afite same understanding ni kuvuga nasanze inkuru nziza nabo bakoranaga canke bo iyo barasize bungubu bafite same level bafite ubumenyi bumwe nk'ubwo aba Freemason baba ari bo canke niba bari bo byo sibyo ndiko ndavuga ngaha mugabo bafite ubumenyi burenze cyane gose bujanye n'Imana. Nona niho ubona no mugambwe wabo muri sendede bavuze yuko Imana bayihaye kibanza ca mbere. Urabona ibyo bintu nago abandi bantu basanzwe bo ngaha hasi ucubona ngo Imana twayihaye kibanza ca mbere. Mugabo ujya mu ntababizanye kujya nyine aba Freemason bagize gutse bemera Imana kariyo ya mbere. Imana imwe rudende, Imana aremye ibintu byose niyo bemera. No mu sendede bemera iki? Bemera Imana. Ni kuvuga niyo bahaye kibanza ca mbere. Bijya bintu nibiki koko nibiki biri nubundi bumenye bundi ngomba mu mpereze aho mpaye ndangiriza kuri iki kintu cyo mu hara mu karere k'iwacu kaduhereze gutahura neza ibyo ndiko ndasigura yuko ari ubundi bumenyi bundi ebana tutagira gute buturengana ngaha kandi bwari bugeneye twebwe. So nkuru nziza yivuze kari nka Mose sibyo. Mose rero nawe ugeranije Mose n'umuntu yagize gute yayoboye abisirayeli imyaka 40 abakora muri Egiputa abatwara muri Kanani. Yabayoboye imyaka ingirangutse imyaka 40 imyaka 40 irangiye mbere yuko binjira Kanani tipa barapfuye. Reka turabe nkuru nziza nawe urugendo go kulebara abahutu bwoko bw'abahutu bw'ababantu muri kajya karere. Uru rugendo rwatangwe mu 1980 barutangujwe n'abantu bari muri Tanzania aho bitwa aba Palepehutu. Urabona urugendo niho rwatangwe neza mu 1980. Uratangiye kubona ndiko ndagenda urugendo rwaragiye ruragenda rurangiye muri 2020 exactly imyaka 40 gize gute imyaka 40 irangiye. Muriko murabibona exactly imyaka 40 gize gute irangiye. Kujyanye ne Mose nawe atabashije kwinjira muri Kanani niko na nkuru nziza atageze gute atinjiye muri leta shasha leta mbyeyi leta y'abantu bose niko tuyita. Mugabo ibyo byonyine nibya bihagije ariho wa commentinze avuga ngo hano ndiko navuga ibya Trump n'abahutu n'ibindi yavuze ngo ni coincidence ni biki no hari ibintu bimwe atari coincidence mw'abantu mwe hari ibintu bimwe umuntu ategeza kuza ukabirabaho ukoresheje ubundi bwenge bundi atari ubwenge dukora ku ishuri. Mu Rwanda inyuma yuko nkuru nziza yaje gupfa hariho mu kenyezi wo mu Rwanda yaje aravuga ni nkuru nziza yaravuze yuko atari we yashatse kuyobora ry'Imana ya gatatu. Ari Imana yamubwiye yuko ategeza kugira gutse kuyobora manda ya gatatu gutwara manda ya gatatu. Ni Imana yabugiye amutegetse nkuru nziza ngo kugira ayobore ry'Imana. Ibyo sije ndiko nabivuga ndabikuye kundi mukenyezi w'umusenzi wo mu Rwanda yaje arabivuga kuri YouTube birahari. So ucubona yuko leme shows uburyo Imana ategeka Mose kuyobora abantu na nkuru nziza byakora ni Imana yamupushinga kugira ngo ashikane igikorwa kirangize. Kandi murazi yuko muri 2010 muri 2015 igikorwa nticari bwarangire sibyo sinzi ko ubiharira igikorwa nticari bwarangire mugabo Imana iramupushinga le même chose nka Mose nuko ashikana muri 2020 ya myaka 40 irangiye yo mu butayu boom mutipa barigiriye kuya nyene na Mose yagize gute yapfuye. Imana imweretse ati ngahariya wowe ntaguza kwashika wowe urapfa batarashika na nkuru nziza niho yagize gute nawe nyene niko yapfuye. Mugabo mbere yuko nkuru nziza afa story nyene isa neza nk'iyo muri Bibiliya. Bibiliya iravuga yuko Mose mbere yuko apfa yatoranije Yoshua kugira ngo ashikane ubwoko bw'Imana hari Kanani.
mwibuke yuko na Nkurunziza yapfuye uburyo ntego toye bwashike muri leta mbyeyi mwibuke neza urabona ari ibintu bana atari coincidence Nkurunziza yapfuye sarashika kuri leta mbyeyi sibyo none Nkurunziza yapfuye imbere kubera iki atarindiriye ngo ngafe nabamwe bavuga ngo baramwishi canke kubera iki ari ibintu bipanzwe ari ibintu biteguye ibintu ubumenyi tudatahura neza kandi nkakuya nyene Mose ari we yicaguriye Yoshua kumvo usoma Bibiliya nta mwanya afite wo kubisigura ngaha ni nako Peter Nkurunziza ageze gute yacaguye Evariste nago Evariste yacaguye n'umugambwe yacuvuye no Nkurunziza niyo yegeze gute yitoranirije Evariste nga ayobore abarundi muri Kanani shasha ubwo rero murabyumva Evariste umuntu acamufata nka Yoshua ujya muri Bibiliya iyo biterateranije ibi si ibintu mbananye mvuga si ibintu bya coincidence umuntu ngo kwishaba gusa ngo byabaye kwishaba urashobora kubibona uko nk'uko ushatse n'uburenganzira bwawe mugabo iyo ufite ubumenyi iyo umaze kubona muri ubumenyi bunyegeje muri gitabo ca Bibiliya ugenda connectinga ibintu ukabona inzira yabyo uyu Evariste unarabye izina ryiwe ico risigura mu Congereza ryitwa ngo ni well pleasing bisigura ko ari ikintu gishimishije cyane bica bikwereka ko burya n'amazina y'abantu ababyeyi bakera niyo bakunda kutwita amazina bisunze ikintu fulani so ni izina rya nyakubahwa perezida w'u Burundi ni izina ryiwe ni ikintu gishimishije cyane ni kubera iki uturabana insiguro ya Joshua muri Bibiliya bisigura iki nakaye kazi Petero Nkurunziza yari karamutegurira ko ategereza gukora muri imyaka yiwe 7 imyaka 7 yazategeka akazi akayitegeka inshuro 2 tukiri no kuri iyo myaka nyene 7 reka turabe muri Bibiliya byagenze gute Yoshua amaze none hatanga igikorwa ciwe cyo kugira ngo yinjize abantu abinjize muri bwa butaka bw'isezerano byagenze gute so baragiye muri story ko bwo bazengurutse Yeriko ni story zwi cyane gose bayigisha no muri Sunday school ni kuvuga mu migwa y'abana barakunda kuyigisha so ubwo bazenguruka karindwi bazengurutse actually subira inyuma gato bazengurutse naje kikiyo nagiye kukimenya mu nyuma binatangaje cyane ni kuvuga bazenguruka rimwe buri ku munsi bazenguruka rimwe inshuro imisi 6 kujya bazengurutse imisi 7 kujya kuzenguruka karindwi babigize ari ku munsi wa karindwi nyene so ni kuvuga ko ari 7 kugwiza 2 nibwo igipangu ca Yeriko cabashije kugwa hasi bagafata igisagara rero ucubona no mu Burundi ko manda yo mu Burundi yari imyaka 5 byaje guhinduka just a little bit mbere yuko Peter Nkurunziza arangiza igikorwa Imana yamuhaye gukora byaraje guhinduka barahindura bashiraho imyaka 7 ni kuvuga yuko nka kujya byagenze nyene hari mu gitabo Yeriko ni kuvuga na Evariste azayobora imyaka 7 inshuro 2 ibyakurikiyeho nabyo ni byinshi cyane mugabo mubandanye mukurikirana kino kiganiro tuzobananya tubiganiraho kubera iki gitabo turagifite mugabo uburyo tugitahura ni ibintu bigoraye nta nubwo tunagitahura iyo wize ukuriye mu ikanisa uciga iki gitabo ca Bibiliya nta nubwo ugira gute nta nubwo gitahura vraiment mugabo ndakubwira yuko amabanga yose yarimo nta nubwo ari n'ay'aba Freemason gusa mugabo amabanga arimo nagiye abasogokuruza burya bavuga ngo secret society amabanga bafite yari hejuru nayo bibye basogokuruza ni ibintu dutegereza ko tumenya na twebwe byanditsemo ngaha urabiconnectinga ndakwemereye neza yuko nubananye ukurikirana kino kiganiro tuzobishikaho ijambo rimwe ku rindi kuva kwitanguriro gushika kwiherezo dusigura dufatanye n'imico yacu ndakwereke yuko identity yacu twebwe abantu bo muri kajya karere aba Bantu people
people bantu turi abantu bahambaye cyane gose, turi abantu bahambaye. Gusa twambaye iki? Twambaye agafuka maso, twambaye agafuka matwi, agafuka bwenge, yani turi mu mwijima, ntitubona, tugenda tutabona, ntituzi abo turibo. Niko kazi rero ngaha dufite ko kubuzima.com kugira ngo tubashe birakaze. Murabibona mu Burundi inkuru nziza twaramutuenze, abantu benshi yigize Mose, yigize nde, mugabo amaze gupfa abantu benshi baratangaye, babonye bagize kwibaza kunini cyane gose. Dukeneye umuco, dukeneye urumuri muri iki gihe turimo. Intambara y'amasasu yararangiye. Hariho bamwe bari mu ishamba, hariho bamwe bagenda bita ku mabuye hariya mu Burundi bavuruga igihugu. Nta kibazo kubera n'igihe bashikari Yeriko, usomye kijya gitabo urabona ko bitahereye ngaho, hari utuntu twabananije tugorana mbere yuko bishara ngo batuze neza. Hari ibintu byagoranye hariya, ari ngwano naho zo zahabereye, so maybe zirashobora haba muri kijya gihugu zacu. Mugabo nkuko nabivuze, ni nko kwita ku rubuye, ni nko kwita ku rubeverema. Haro bita ngo bari ritabara bakorana na Perezida Kagame, bazatera Burundi, bihagazeho. Sinzi bumva ko kabisa ibintu byarahindutse. Mukenyuro warahindutse. Iyo wumva bavuga ngo twaragifashe, caratuvunye, ntitubahereza, buriya ayamajambo ntagava mu banyagihugu bo hasi, ava hejuru. Kujya nababwiye yuko aba Freemasons bafite ubwenge, bakuri ibintu hejuru none bakagenda babiduhereza hasi. Najya amajambo avugwa hara mu Burundi nagava mu banyagihugu bo hasi, ava mu banyagihugu bo hejuru, ava mu bategetsi bo hejuru, none akagenda amanuka hasi. Rero kuvuga ngo ajya amajambo yose ni kubera bazi ico bahagazeho. Natwe rero ngaha hariho tutazi gufata inkoho. Kalashnikov niwe yimereza, ntumenye n'uburyo ugira gutse, uburyo umuntu ayikoresha biratandukanye. Ngaha muri Amerika dufite capability yo kugenda ukabyiga hariya, mugabo hariho abandi benshi tusanga batazi gukoresha inkoho. Rero ingwano turimo ubu ngubu si inkoho no kurasana, mugabo ingwano turimo ubu ngubu niyo kuguruka mu mutwe. Urabona, niyo guca ubwenge, kugira urumuri rutumurikire. Ejo bundi nabonye hari video yaciyeho mu Burundi, haba umunsi mukuru w'urumuri. Bijya bintu byose iyo biraba hariya, uri umuntu ukunda kura utuntu n'utundi, ucuvuga none iyi si mwenge iyo muri Tanzania none ucubibona. Bacubona urusigwa rumuri rumwe ruri hara muri New York, wa mugore ahagaze na statue iri muri New York, urusigwa rumuri bacana hariya kuri Olympique. Mbe ibingibi bifitanye yesano, bifitanye yesano. Ni kuvuga rero niyo stage tugezemo ubu ngubu yo guhumuka. Dukeneye umuco, twari tugira abarundi benshi twagira mu mwijima. Dukeneye iki? Dukeneye ko tutangura kugira mu muco, tugaca ubwenge, tukarondera ubumenyi bw'abazungu. Nta kibazo mugabo tukanaca n'ubwenge mu mutwe, tukamenya identity yacu, kugira ngo ntihazasubire abandi bantu baza baragira gute, bagenda baraduhonyanga nkuko bishakiye. Niyo ntambara rero twihaye ngaha ku Ubuzima.com. Ni kuvuga ikiganiro cyose hariho ndashobora kuba nagutakaje, ukavuga nibiki, ukumva umenga ndagucanze gatoyi, mugabo ni actually niyo ntumbero yiwanje nari mfite, kugira ngo ubone yuko hari ibintu byinshi, hari amabanga menshi anyegejwe, hari ibintu byinshi bifa kuba uko nguko gusa ku isi, tukabona ibintu byabaye ntidutahura igituma byabaye, mugabo byose ari amabanga. Hari abantu babizi, bazi ibyo ariko barakora, mugabo ndakubwiye yuko natwe dushobora, jewe na wewe dushobora kumenya ibyo ari byo biciye muri mu gitabo ca Bibiliya, n'imico yacu n'imigenzo yacu y'abasokuruza abacu bakera, ibyo uburyo ubumenyi bari bafite. Urabona, so wewe pariti yawe yo gukora ni gusharing ino video, ukagira subscribe, ukayikunda, ugashira na comment yawe ngaho. Ufite n'ibindi byinshi wowe uzi ugakomentinga, ufite nibishaka kunyungura ibitekerezo jewe, ukavuga nti aka kana ukanyandikira kuri website yiwacu hariya
tukazabasha kubishiraho mu kindi kiganiro kizaza. niho zobugize participation muri iyo ntambara kugira ngo dufashanye. Je ntago no bikora ndi jenyene, ibifo yuko dukorana na mwebwe. Muribuka twaratanga ubufu kera, tugatanga ibigori, tugatanga utuntu hirya no hino. Nari nkiri umusore, nari niga muri lycée, mugabo ndacabyibuka nkeje bundi. Rero ubu naho iyi ntambara turimo niko dufashanya, ugakora share, ugatanga inkuru, ukayihereza n'abandi bantu kugira ngo tuguruke duce ubwenge. Ubwenge apana ubwenge bwo kwishuri, bari ubwenge bwo ngaha, ubwenge bwo basogokuruza bacu bari bafite. Ni ibyo ngibyo vraiment. Ndabashimiye wewe washitse kuri yo munota ukiwatchinga ino video, ukiraba ino video. Hariho benshi batangura video bagaklikinga, bakumva mutujambo tubiri dutatu badakunze, akaba yagize gute, akaba yavuyemo. Kumva ntibi bintu ni by'imiserero, iki kintu kumva ntibitaye kumenya ikintu, kumva ko ushaka kuguma kuri ca kindi kijyanye ne wabwiwe, kumva ko izindi information zindi udakwiye kugira gute kuzumva. Iyo niyo default twagize nini cyane gose yo kudatahura. Bene bacu hariya bariga bakavugana bakabwirana hariya, urabona bakamenyana abaribo. Mugabo twe dufite defo yuko dukwiye tukibumbira muri bya bintu by'iwacu, tukumva ko handi tutakwiye kugira gute gushikayo. Mbere yuko ndarangiza abakunzi batuganire twigishanya iki kintu kugira ugitahure neza ico nshatse kuvuga. Urabona nko mu Burundi kameme, ngiye ku bwoko bw'abahutu, usanga ari abantu ngo umwe ava hari haruguru, uwundi ava hari hepfo, umwe ava imbo, umwe ava hariya, ukumva ukumva kumenga ntituri n'abantu bamwe. Urumva wakumva uwundi muntu umuhutu mugenzi wawe, umbantu mugenzi wawe aje avuga ikinyarwanda, nguyu nawe avuye hehe. Urumva kameme turiyugarana mu bintu, turiyugarana. Ilifo ukwiye kumenya yuko hariho bene wacu bari muri Tanzania, bari mu Rwanda, bari muri Congo, bari muri Kenya, bari muri Zimbabwe, bari n'ahandi hose hanini. So ilifo ko tubimenya, tukamenya mbe nibiki byagenze gute, turi bande. Nta na kimwe dushobora kwishikanaho wumva yuko abantu b'ibururi bonyene bategezwe kugumanya nuko nguka abandi b'ingozi n'abandi bahehe. No, dukwiye kufatana hamwe, tukatera n'inyuma y'igihugu, tukafatana n'abagenzi bacu, kubera niko n'abandi babigenza. Je ntaratora umugore nanifite imishatsi myinshi, nuko nkaza ngenda kuri salo y'umugore w'umunya Ethiopia, niwe yazarankorera imishatsi yiwanje. Byaranangaje, uyu mugore yarazi histoire yose y'u Burundi, ni histoire bajya bami bo mu Burundi, byose yarabizi. Nuko mu nyuma nza gutahura yuko aba bantu barazinanye, barazi histoire yabo, barazi identité yabo, barazinanye, bo babonana nk'aba brother na sister, nk'ababanyi, bakaka na dada. Mugabo twebwe ubonye n'umuntu gusa aje avuga ngo ikibo, ucuvuga ngo uyu ni wa hariya. Umuntu aje avuga ikinyarwanda ngo uyu ni wa hariya. None nitumenya ko hariho na bene wacu muri Tanzania. Uno wa mwijima navuze ko turiko turagiramo, ilifo yuko tuguruka tura abantu bahambaye cyane gose. Mugabo akumvo izi ngizi canke ziriya twari tumaze igihe kinini cyane tugenda duhumye. Ubu rero intambara turimo ni intambara yo kugira gute, yo guhumuka. Muze mumfashe, muze dufashanye, dufashe n'abandi. Tuzoshika hariya kabisa, no mu mitumba no mu misozi hariya tuzoshikayo, izi nkuru zizoshikayo, twigishanye, dutezanye imbere. Nico turi ngaha. Ufite comment, ufite ico uvuga cyose, na wandike ngaho hasi, please ndabasabye muandike ngaho comment, mutwandikire kuri website y'iwacu. Nibwo buryo bwonyene bwogira gute bwo kuva muri ubu buja, bwo kuva muri uyu mwijima twagumyemwo igihe, twabayemo igihe cyose. Murakoze cyane. Imana ibahezagire, Imana rurema, Imana yabasogokuruza bacu, apana basogokuruza bo ngo ba Abraham. No, Imana yabasogokuruza bacu b'abarundi,
iduhezagire twese naho butaha naho kuwundi wa gatandatu.